ntushobora gushikamisha intwaro y'Imana uri umuntu mu gitondo uvuga ngo ibintu mu Burundi vyanse hama ugacuja mu masengesho yo ku karago ngo bigira bigende neza ntibishoboka ntibikunda umuntu ashikamisha intwaro y'Imana n'umuntu afise imvugo y'ubwami bw'Imana kubera igishobora gushikamisha intwaro y'Imana ni jambo rya Kristo njende umwana w'ubwami kugira ngo nshobore gushikamisha intwaro y'Imana hategereza kuba kano kantu navuze ko kwihana guhindukira mpindukirira ukuri bakunzi ba CANAAN TV turabahaye amahoro ya Kristo abane namwe turizera ko aho muri mumerewe neza cyane no musi twasuye kugirirwa ibakwe n'umwami wacu Yesu Kristo ryo kubana namwe kugira ngo dushobore gusangira ijambo umwami yashize ku mutima wacu ariko imbere ko dutangura reka tubanze dufate umwanya dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ibidukora si mu buryo bw'idini ariko mu vyimviro vyacu hariyo ko ubwami bwawe bumenyekana n'izina ryawe rigashigwa hejuru mu buryo budasanzwe. Uyu munsi twasubiye kugirirwa ubuntu bwo kubana n'abakunzi ba CANAAN TV. Ndasenga kugira ngo umuntu wese yumva rino jambo rishobore kuzana impinduka idasanzwe ku buzima bwiwe. Data ndaguhezagiye cyane kukurikirana ijambo ryawe kugira ngo rishitse mu mutima w'umuntu wari we wese mu izina rya Yesu Kristo no dusenze kandi twizeye. Amen. Muri kumwe n'umukozi w'Imana Past Clovis turashimiye cyane uburongozi bwa televiziyo CANAAN TV bwashoboye kandi kuduha umwanya kugira ngo dushobore gusangira ijambo ry'Imana tudatevye. Reka tugende mu cigwa nyezina ni cigwa nise gushikamisha intwaro y'Imana. Gushikamisha intwaro y'Imana Bongereza baravuga ngo ni establishing the government of God. Gushikamisha intwaro y'Imana mu vyimviro vy'Imana ikintu cari kiriyo icatumye izana umuntu hano ku isi nkuko twari twabivuze mu vyigwa vyaheze twaravuze ko ikintu Imana yari ikeneye ko kwari kugira ngo izana umuntu ashoboye kubaho nkayo hano ku isi iboneka. Hano ku isi iboneka niho hasa nkaho umenga ibindi vyaremwe vyose vy'imwemu biguma bishaka kwigaragariza. Rero Imana ica irondera icaremwe gikomeye cyane citwa umuntu. Ico caremwe icikirema mu ishusho yayo ica igiha ubuzima bwayo. Ishiravuga ko ikeneye ko ico caremwe kibaho hano ku isi kidomina ibintu byose, influence ibintu byose, kigaragaza ingene Imana imeze. Imana shimwe cyane nkuko tubibona muri Geneze muri chapitre ya mbere 26 murongo umenyerewe kandi cyane. Mugabo rero Bibiliya iratwereka ko ivyo bitashobotse uwo mugambi ntiwashobotse. Imana shimwe cyane. Bibiliya nitwereka ko Imana yazanye umuntu hano ku isi kugira ngo umuntu aje kuyisaba cyangwa umuntu aje gukora ivyo yimvira. Bitubwira ko Imana ari yazanye umuntu kugira ngo aze kuba nkuko nayimeze, aze kuvuga nkuko imeze. Umuntu nkuko tuko turabivuga ashobora kubitakaza. Ashobora kubitakaza umwami wacu Yesu Kristo yaraje. Amaze kuza ivuga ngo usomye hariya muri mu gitabo c'Abaroma gice ca 5 ku murongo wa 17 bivuga ngo icaha cumwe catumye urupfurushirwa ku ngoma. Murumva ko urupfu rwarashizwe ku ngoma. Ku ngoma bisigura gutwara, kuganza abantu, kugira ubushobozi. Imana shimwe cyane. Mugabo ivyo vyaramaze igihe kitari gito. Bibiliya iratwereka ko munsi biri kitubwira ngo ariko abakira ubuntu n'ingabire kugororoka bisesekaye bazorushirizwa gushirwa ku ngoma n'umwe ari we Yesu Kristo. Uyu munsi rero abamwakire bose uyu munsi twashizwe ku ngoma. Nico gituma biri kivuga ngo Yesu Kristo n'umwami w'abami. Yesu Kristo si umwami w'abasezi. Yesu Kristo si umwami w'abantu ko barasaba ibintu Imana yobafasha. Yesu Kristo ni the King of Kings. Hallelujah. Bavuze ngo Yesu Kristo ni the King of Kings. Nibavuze ko ari umwami w'aba Putin na ba Sharon n'abandi ba president bo kwisi bakomeye. Yesu Kristo ngo ni the King of Kings. Abami twebwe nico gituma rikivuga ngo yatugize abami muga we abe umwami hama exerce autorité yiwe bice muri twebwe. Imana kimwe cyane. Uyu munsi rero ukubaho kwawe ica abantu Imana ikwiteze ko nukwibana bwa buzima bw'umwana wayo muri wewe. Nico gituma mu Baroma igice c'8:17 birivuga ngo turabaraganwa na Kristo ngo kandi turabaraganwa b'Imana. Turabaganwa ba Kristo bisigura iki? Bisigura ngo icimana yari yize ko Kristo azaza gukora ha mwisi ni cimana nawe kwiteze ko no munsi. Imana kimwe cyane. Mandi majambo icimana yari yiteze ko Kristo abaho ndabisubiramo nico nawe Imana kwiteze ko kubaho mu madomene yose Imana yagutumyemo. Imana kimwe cyane. Ndiko ndasubiramo reka ngaruke gatonya mu cigwa nyezina ari nko muri introduction. Akantu shaka ko twiga ko gato mu gushinga intwaro y'Imana, mu gukomeza intwaro y'Imana hano kwisi kugira ngo vya bikogwa vyose Imana yagutuma biboneke hano kwisi. Hari akantu nishe kwihana. Imana kimwe cyane. Akantu nishe kwihana.
muraza kukumva mu bundi buryo. Kwihana hano turaza kubisoma mu gitabo c'ingoma ya kabiri igice c'indwi ku murongo wa 14. Birivuga ngo abantu banje bitirirwa izina ryanje. Ni mu gihe ca Salome, igihe Salome yaheje kubaka ingoro, Salome Imana mu isezerano rikomeye cyane iramubwira ati Salome, abantu banje bitirirwa izina ryanje, ubwoko bwanje nibihana bagahindukira bakicisha bugufi, Imana kimwe cyane, nzoca nkora ibi. Imana kimwe cyane, nzoca ndabaha ibi. Mwumvirize, kwihana nibisobanura habe namba kugenda kurondera umuntu w'Imana ugapfukama imbere yiwe. Kwihana nibisobanura gufukama mu cumba gusa. Kwihana icyo bisobanura guhindukirira ukuri, guhindukirira ingana Imana izi ibintu. Imana kimwe cyane, kuko mwumvirize, reka nsome kino cyane kumva ngene kivuga. Ingoma ya kabiri umurongo w'indwi, ingoma ya kabiri gice c'indwi umurongo wa 14. Maze abantu banje bitirirwa izina ryanje. Mwumvirize, maze abantu banje bitirirwa izina ryanje. Imana kimwe cyane, abantu banje bitirirwa izina ryanje. Icambere mwumvirize, turi abantu b'Imana. Kubura umuntu w'Imana ntibiza guca biguha uburenganzira bwo kuvuga ngo ingwara zumve. Mwumvirize, kuba kandi witirirwa izina rya Yesu ntibiza guca bigutuma muri territoire kanaka wumvigwa. Ntibiza guca bituma imigambi y'Imana iboneka ku buzima bwawe. Kugira ngo ibikorwa vy'Imana biboneke ku buzima bwawe, hari ikindi kintu gikurikira. Munsi yavuga ngo mwumvirize, nibahindukira. Mu Cyongereza bavuga akajambo ngo if. Imana kimwe cyane, ubushobozi butangurana no guhindukira. Bibiri bivuze ngo abantu banje bitirirwa izina ryanje. Ndashaka icyo tumaze tugice ku murongo. Abantu banje bitirirwa izina ryanje. Uyu munsi twese muri Kristo Yesu turabana b'Imana kandi twitirirwa izina ry'Imana. Mugabe ivyo nibiza kuduha uburenganzira bwo gushobora kubona ubushobozi bw'Imana bwigaragaza ku buzima bwacu. Imana kimwe cyane, era abantu biza gutangurira. Birivuga ngo nibahindukira, Imana kimwe cyane, bakareka, Imana kimwe cyane, inzira zabo, bakicisha bugufi. Kwicisha bugufi kandi kano ka kabiri, kwicisha bugufi cyo bisigura kwemera ingana Imana kubona ko ari kumeze. Imana kimwe cyane, igihe cyose uvuze ngo, Imana kimwe cyane, sinzi ko twabivuga bino, igihe cyose uvuze ngo ubuzima bwazimvye, muri ico gihe ni wicishije bugufi. Kwicisha bugufi bisigura ngo nukuguma ubona ibintu kumwe Imana ibibona. Kwihana ni kuguma mbona ibintu kujya ku Imana ibibona. Muri ico gihe mwumvirize, Yesu Kristo yavuze ngo nimwihane ubwami bw'Imana buraje. Yarababwiye ngo nimureke kuraba inzira y'ibikorwa ya Moses n'inzira yo kubatizwa mu vy'amazi gusa ya Yohana. Nimuhindukirire jewe ni jewe gicapo cingene mushobora kubaho. Imana kimwe cyane, haleluya. Kwihana nibisobanura habe namba action canke igikorwa cyo kuja ahantu gafukama ukabwira Imana ngo Mana mbabarira bino bintu nakoze. Aho ni abantu bese bihendera. Ukwihana Bibiri ivuga ngo ubutumwa bwiza n'ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza. Ukwihana nyakuri no guhindukira nkabona kwa kuntu Imana imbona. Nimba ari ikintu kinanira, ukwihana nyakuri no gucanza ku ijambo ry'Imana, kubera mu Imana y'ingene inzi kujya Imana yangize muri Kristo Yesu. Nihana neza ryari, nihana igihe nsubiye guhindukira nkaja kuraba. Nimba ari ikintu kiguma kinanira, nimba nguma nsanga nakubise umugore wanje, bisaba ko nsubira ku ijambo ry'Imana, nkaja kuraba ingene je umutwe, nkaja kuraba ingene Imana yampaye ingufu zo guproteger madamu wanje. Ni je ndi responsable. Kugira ingufu nibisigura gukubita madamu, ariko bisigura kuba responsable. Imana kimwe cyane, uyu munsi Imana ni nyenkomezi. Muga ntibisigura ko ijejwe kudukubita no kusenyura ibintu. Bisigura ngo ni responsable muri sens d'amour. Imana kimwe cyane. Uyu munsi rero kwihana nyakuri sugucuja kurira ati Mana mfasha sindesubire gukubita madamu. Oya, ahubwo uja kuraba ingene ijambo ry'Imana weri kuvuga nk'umutware w'urugo. Umaze kwibona iryo jambo rikakuzura ivyimviro vyawe, ukarigumako, ukarisubiramo, ukaginjiza, ukarigumako, ukarisubiramo, uri kurakira ukwera kw'Imana mu vyimviro vyawe. Burya umugore wawe nusubira kumubona ko hari umubona, uca usanga cette fois usiga ufise andi maso y'ijambo ry'Imana ari gufasha kumubona. Muri ico gihe wakira ukwera kw'Imana. Abantu rero bese nibigera babimenya, baguma bisanga mu kintu bagisubiyemwo, kuko kino cigwa akagace kitwa gushikamisha intwaro y'Imana. Ntushobora gushikamisha intwaro y'Imana uri umuntu mu gitondo uvuga ngo ibintu mu Burundi vyanse, hama ugacuja mu masengesho yo kukarago ngo bigira bigende neza. Ntibishoboka, ntibikunda. Umuntu ashikamisha intwaro y'Imana ni umuntu afise imvugo y'ubwami bw'Imana, kubera igishobora gushikamisha intwaro y'Imana ni ijambo rya Kristo. Jende umwana w'ubwami, kugira ngo nshobore gushikamisha intwaro y'Imana hategereza kuba kano kantu navuze ko kwihana, guhindukira.
mpindukirira ukuri, mpindukirira ijambo ry'Imana, nkaba ari ngene ijambo ry'Imana ribona ibintu. Imana kimwe cyane muri ico gihe mba maze kwakira ico nita ukwera kw'Imana, mba nakiriye ukwihana. Imana kimwe cyane akandi kantu kagira kabiri ngakomeye cyane kugira ngo nshikamishe inkoro y'Imana. Haleluya. N'akantu nise presence y'Imana, ukubaho kw'Imana. Bene data mwumvirije, ukubaho kw'Imana ku buzima bw'iwawe kuratandukanye no kuba umuntu w'impwemu. Kuba umunyempwemu, umuntu wese yizeye Yesu Kristo bavuke mu mpwemu. Mugabo presence y'Imana bisigura intwaro y'Imana. Umuntu ari muri presence y'Imana n'umuntu ari munsi y'ubutware bw'Imana, n'umuntu imbere yuko avuga ni Imana imuvugisha. Mugabo umuntu wese yizeye Yesu Kristo birivuga ngo twavyawe n'Imana, twavyawe n'ijambo rero rigahoraho. Twese abavutse ubwa kabiri tuvukira mu kimanza cy'impwemu. Rero abantu bashobora gushikamisha inkoro y'Imana s'abanyempwemu, n'abantu bagenda na presence y'Imana, n'abantu imbere yuko babona ibintu bumviriza uburongozi bwa mpwemu nibwo bubafasha kubibona. Imana kimwe cyane hano kwisi kugira ngo nshobore kubona ibicapo Imana yarateguye ko nzoshitsa, ingene Imana yarateguye ko nzokora business kugira ngo bishoboke, ntegereza kuba a man of presence, not a man of spirit. Ntegereza kuba umuntu w'impwemu cyane, umuntu wa presence. Imana kimwe cyane. Haleluya. Ikindi kintu kigira gatatu ngerageze kwihuta, utegereza kugira ngo ushobore gushikamisha inkoro y'Imana, utegereza kuba umuntu afise icyo no kwita conscience, ivyumviro vy'uko wabaye umwami muri Kristo Yesu. Imana kimwe cyane birivuga ngo atugize abami n'abaherezi. Hano kwisi ntegereza gutahura ko jewe nuno munsi ngeze mu kinindo ni data hashitse. Imana kimwe cyane sinemvita data kuza gukora, ahubwo data nshitse mu kinindo, ashitse mu kinindo muri jewe. Nshitse muri presence y'ingwara, ni data ashitse muri presence y'ingwara. Haleluya. Imana kimwe cyane utegereza gutahura kuronka icyo no kwita ubwa mbere, gutahura kwingene wabaye umwami muri Kristo Yesu. Icyatumye twizera Yesu Kristo no kugira ngo atugire abami. Imana kimwe cyane muri kino gihe rero sinza kwemvita data. Bene data munyumvirize, uno munsi gituma abana benshi b'Imana bafite icyo no kwita gahinda, ni kubera ab'Imana yatumye gutorera umuti ibintu bemvita Imana ngo abariza gutorera umuti ibintu. Ntibishoboka. Bibiri ivuga ngo muzokandagira inzoka na scorpion. None kubera ko uca wemvita Imana ngo ize guhana kuyihonyora, wewe utayihonyoye iguma ikubwira ati ivyo uri kuramamagarira gukora niwe nabitumye kubihagarika. Ubwo bukene uri kurantumirira ngo ngira ico nkoze, ivyo vyo mu rugo uri kurantumirira ngo Imana yiyerekane gute? We yagutumye kwiyerekana muri urwo rugo. Why? Yavuze ngo gushika ku mpera y'isi nzoba ndi kumwe namwe. Nico gituma birivuga ngo turabaraganwa na Kristo, turabaraganwa na Kristo. Muri rurya rugo Imana ikuzi kuri yo nkayo. Nico gituma muri rurya rugo ikintu bakene presence yayo. Kugira presence y'Imana ishobore kuba mu rugo, hategereza ko ico no kwita video prière ikomeye cyane, video la parole ikomeye cyane. Imana kimwe cyane. Haleluya. Yes. So nibaza ko hano harimo umuco ukomeye cyane, aho ntegereza kuronka ukumenya ni gute nabaye umwami. Mbe kuba umwami bisigura iki? Bene data birivuga ngo aho ijambo ry'umwami riri hari ubushobozi. Imana kimwe cyane nizera ko mu kigo gikurikira tuzoronka umwanya kuvuga kuri prière de la foi, nta kimwe mu bikoresho bidufasha gukomeza intwaro y'Imana. Imana kimwe cyane ariko hano duhereje ku kantu kavuga ngo kuba umwami. Imana kimwe cyane uyu munsi Imana niyiteze kuza kumfasha, yaramfashije umunsi mu buzima bwayo, ahubwo uyu munsi yiteze ko nko gutahura no kumenya kwingene nabaye umwami atorera ibibazo hano mwisi muri domaine Imana yantumyemo. Imana kimwe cyane sinemvita Imana ngo nyore inzoka na scorpion, ahubwo je ndayihonyora kuko bise ubuzima bwayo, kuko ndabisubiyemo. Bene data igituma benshi mu bana b'Imana dushaka hinduye uyu munsi si ibibazo turiko turacamo, ahubwo ni kubera abo twebwe Imana yatumye kubitorera umuti, tuguma tuyemvita ngo ize gutorera umuti ibibazo. Mwumvirize, igihe cyose turi kuratorera umuti ibibazo Imana gutumye gutorera umuti mwisi, ucuhinduka umuntu yamana agahinda, kuko we uri umuntu Imana yatumye gutora solution. Igihe cyose wirotrouvier wisanze utari kurashobora gutora ikibazo cy'ikintu na kimwe mu byo Imana yakoze muri Kristo Yesu, nta kintu na kimwe ushobora gutorera umuti, nta kintu na kimwe uri solution. Bibiri ivuga ngo turi umuco w'isi. Imana kimwe cyane nta kintu na kimwe ushobora kumurikamo. Uyu munsi twageze mu dini, turasenga, turakunda Imana, ndi mu bikorwa by'isengero. Muga bene data ugerageje kuraba uwo muntu ukabona ko ata manifestation y'ibikorwa by'ubumana n'imigaragara n'ivyo akora, ukabona ko ari ibintu by'umubiri. Imana kimwe cyane. So muri ico gihe uca wisanga mu gahinda. Nico gituma abantu benshi bamana gahinda k'ubuzima, agahinda k'agakiza. Umuntu ari mu gakiza muga ntanezerewe. Nabwiye abantu benshi ngo uyu munsi Yesu Kristo agarutse mu ishengero, abantu benshi boca mubwira ati sitwe tubonye uragarutse. Akababwira ati oya no musinaje kwigisha, je nitwa Yesu mugana naje kwigisha. Toya uyu munsi turajana mu ijuru, ibintu byari bituremereye.
bamwe mu bantu tubona ko bimeze neza twotangazwa n'ingene babwira Yesu ko atabavana ngaho uwo munsi. Why? Nitwe Imana yatumye gutorera umuti bibazo. Muga Yesu anje tuce tumubwira ati Yesu nukuri byandemereye byandenze. Mugabo wewe mon frère ma sœur, ni Imana yatumye gutorera ibibazo umuti. Ni Imana yatumye ukeneye iki? Ukeneye compréhension de la parole, ukeneye ihishurwa ry'ijambo ry'Imana, ukeneye kumenya ukuri kugira ngo ushobore kubaho ico no kwita gusohora ivy'Imana yagutumye byose. Mukozi w'Imana yitwa nsobanuro yavuze ngo ninapfa nzoba mpemukiye ukuzimu, ngo nta kintu na kimwe Imana yantumye nkisigaranye, ngo vyose narabitanze. Oh haleluya, ndasenga cyane mu kurangiza. Data mu izina rya Yesu Kristo, aba bantu ko barumviriza bino vyigwa, ndagushime kukurikirana ijambo ryawe ukaginjiza mu mitima yabo. Bibiliya iravuga imbuto zimwe zaguye ku mabuye, izindi mu mahwa, izindi zikaribwa n'inyoni. Ndasenze ngo iri jambo ry'Imana bumvise rigwa mu ivu ryiza kandi rikazozana ivyamwa mu izina rya Yesu Kristo. Ndasi kwagira ijambo na rimwe ritakara, abaryumvise bose impindukize ku buzima bwabo. Data ndaguhezage mu izina rya Yesu Kristo, kuri umwizigi wako ijambo rya kugira ngo rishise. Mu izina rya Yesu Kristo niho dusenze kandi twizeye. Amen.